abantu bawe muri muhemu yera and fill them with your love. kandi ubuzuze urukundo rwawe. Shengerege mana amahoro. My heart is full with joy to be with you today. Umutima wanje wuzuye umunezero mwinshi kubana nawe uyu munsi. Oh, it's such a pleasure to be with your family. Niteka rikomeye kubana nawe mwese nk'umuryango. You know, I feel at home here in Burundi and in Kiremba. Burundi haratwenda ndimva ko ndamurira. First, I just want to say thank you to Pastor King for inviting us and having us. Ndagomba kubanza gushimira umwungeri Yakimu umutumiro yadutumiye. From Philadelphia Church and myself, we appreciate you so much. Kuba mw'ijoro rya Philadelphia turabashimira rwose. And you are in our prayers in the church as well. Kandi turiko turabasengera iminsi yose turabasengera. And we can see that God is doing great things. Hano turabona ko Imana iriko irakora ibikorwa bikomeye. You know, God is worthy of all the glory. Murabizi Imana ikwiye guhabwa icubahiro cose. But it's also good to recognize and give thanks to people that are doing great things. Ariko kandi ni byiza ko umuntu amenya abakoze ibikorwa vyiza akabashimira. Ego? Ego. So, can we just give a hand to all of the wonderful choirs because we are doing such a great job? Mbega twoshobora gukomera amashi aya makorali yaririmbye indirimbo nziza cyane. We really appreciate you, all the choirs and the technicians and all the protocol people that is doing such a great job. There are so many people that are making this wonderful conference happen. And I realize that you are making a sacrifice for the kingdom of God. And I'm very thankful. So today I want to preach about something important. You know, as a preacher, you have many messages inside of your mind and your heart. But before I went to visit you, I was asking the Lord, what should I preach about? And I felt the Lord prompting me to preach about something important and very basic when it comes to our faith. And I'm going to preach about love. I think maybe all of you know by heart the verse in John 3:16. Ndibaza ko mwese muzi mu mutwe amajambo ari muri Yohana 3:16. Do you know what I'm thinking about? Mbega murumva cyo niko ndiyumvira. It says, for God so loved the world. Avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. You recognize it? Yaje mu muragibuka? Yego. Yes. That he gave his only son. Ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. That whomsoever believed in him shall not perish but have everlasting life. Kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko agubwo budashira. Now realize that the Bible says that God so loved the world. Biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. It doesn't say God so liked the world. Bivuga ngo liked, appreciated. It doesn't say God so wanted to control the world. It doesn't say God so saw that the world was so in a bad condition that It doesn't say that God was so proud and he wanted to boast about his world, so he sent his son. It says God so loved the world.
I am living up in the missionary of Marion's house while I'm here. Ndi ngaha banshikije mu nzu yahora mu missionnaire Marion. Do you know Marion? Who she was? Mbega hari abantu bazi Marion ngaha muri mwebwe? Some, can I see a hand? Who knows? Turabe abantu bazi Marion, mu missionnaire ngaha yitwa Marion. Some of you do. Ndabona bamwe muramuzi. Marion came as a missionary to Burundi many years ago. Yaje ngaha mu Burundi araciye imyaka itari mike. Do you know why she came to Burundi? Mbega murazi igituma yaje mu Burundi? And came to Kiremba. Akaza ngaha ikiremba. Do you think it was to decide for you what to do? Ndemwibaza ko yaraje kugira ngo abahitiremo ivyo mwokora. Or to boast about being so a good person that she would travel to another country? Kugira ngo yerekane ko ari umuntu mwiza w'igiciro gikomeye aje mu bindi bihugu. Or was it because she wanted to make much money from going to Burundi? Canke nuko bari yaje kugira ngo aca amahera aronke amafaranga menshi mu Burundi. Or maybe she just wanted to be a good person, so she wanted to go. Canke yagombye kwerekana ko ari umuntu mwiza cyane kugira ngo aze. No, she went to Burundi, to Kiremba, to you for one reason. Oya suko biri yaje ngaha mu Burundi ngaha ikiremba afise intumbero imwe. The love of the Holy Spirit was in her heart. Urukundo rwa Mpwemu Yera rwari mu mutima wiwe. And she felt the love for you. Amarana waca yumva urukundo abakunda. She felt an urge to go and spread the gospel because she loved you. Yumvise abwirizwa kuza kuvuga ubutumwa kubera ko yari abakunze. Now, in Marion's old house, muri iyo nzu rero ya Marion, I found this picture. Nasanzemwo iyi foto. You cannot see it from afar, but it's the family of Winberg. Ni foto y'umuryango wa Peter Fumbere. Have anybody heard about Thomas Winberg? Mbega mwarumvise Thomas Winberg ariwe Fumbere? Some of you have. Arabamwumvise. He and his family was one of the first missionaries that came here. We n'umuryango wiwe n'aba missionnaire ba mbere baje hano mu Burundi. Do you think they came to Burundi to make a lot of money? Mwibaza ko baje ngaha mu Burundi ngo bace baronke amafaranga menshi? Or to be, in control of everything? Cyane kugira ngo barabe ibintu byose bozifatira mu kuboko. Did they come because they were so proud and wanted to go? Mwibaza ko baje kugira ngo berekane ko abantu n'igiciro bakomeye gose biganza biyemera? No, they came for one reason only. Bazanywe n'intumbero imwe gusa. They loved you. Barabakunze. And their hearts was filled with the love of the Holy God. Bumvise urukundo rw'Imana ruza muri bo. God had poured His love into their heart through the Holy Spirit. Imana yashize muri urukundo ruciye muri Mpwemu Yera. And then they had to go. Baca bumva ko babwirizwa kugenda. Love was the force that drove them here. Urukundo nizo nkomezi zabasunitse kugira ngo baze. And every time you see a change in someone's life, there is always love involved. Iyo rero hari ikintu gihindutse mu muntu hama harimwo urukundo rugaragaje cyangwa ruje kubikora. Every time I meet someone who has come to Christ, igihe cyose ari umuntu yemeye kwakira agakiza, they have a witness that goes something like this. baba bumvise ko hari ikintu bakunda gisa n'uko urukundo kibakwega. My life was not in a good place. My life was not in a good place. Ubugingo bwanje ntibwari buri ahantu heza. I didn't know where to turn and what to do. Sinari nzi ico nokora niyo noja. But then someone came. Ariko rero ndonga umuntu umwe araza kuri jewe. And they showed me love. Anyereka urukundo. And they showed me the love of God. Anyereka urukundo rw'Imana. And then I received the love of God, and now my life has changed. Maze kwakira urukundo rw'Imana nca ndahinduka mu bugingo bwanje. Every time there is a change in someone's life, it's always driven by the love of God. Igihe rero hari hinduka kumva umutima kwiwawe babizanywe n'urukundo rw'Imana. In Europe, we had a big war hero, if you go many hundred years back. Ariyo iwacu mu Buraya twagize intambara nyinshi mu myaka iheze. His name was Napoleon. Umuntu yateye iyo ntambara n'uwitwa Napoleon. And Napoleon, he was a warmonger, and he took over all of Europe and made it his own. Rero Napoleon yagwanije ubureya bwose agomba kubugira ubwiwe. By force, he made himself king. Abufatishije inguvu kugira ngo agire ubwami bukomeye. Before him, there was a man called Caesar.
imbere yiwe hari undi muntu yitwa Cesar. He was the king over the whole world that we know of. Nawe yabaye umwami atwara isi yose igice cyose cya Buraya. And Napoleon said this. Napoleon yavuze ngo, me and Caesar, we have made empires. Jewe na Cesare twaragize ibihugu binini cyane dutwara amampire. But we rested then upon force. On force, on power. Twarabikoze kubinkomeza n'ingufu zacu. Jesus Christ, ariko Yesu Kristo, he founded his kingdom upon love. Yubatse ubwami bwiwe abwubakishije urukundo. And his kingdom is still standing. Kandi ubwo ubwami bwiwe buguma bwaguka n'ubu. The kingdoms that are built on force, they will crumble. Ubwami bwishizeho kubera inkomezi bwarataye ingufu burasambuka. But God's kingdom built on the love by Jesus Christ, it stands. Ariko ubwami bw'Imana bwubatswe kubw'urukundo rwa Yesu buzogumaho kandi buzogutera bije imbere. And in Corinthians, in 1 Corinthians, Paul is very certain. Mu Bikorino ba mbere Paulo abivuga neza avyeruye. He says that even if I speak the tongues of both men and angels, but if I have no love, I'm nothing. And if I can prophesy and know all the secrets of heaven, but have no love, I'm nothing. And even if my faith is so big that I can move a mountain, and lack love, I have nothing. He says that there are three things that remains: faith, hope, and love. And the greatest one of them is love. Urukundo, yes. Urukundo is the greatest one. Now there is a danger that the Bible warns us of. And it is that the love will grow cold in our lives. It is that the love will grow cold. Love will grow cold, we will go away. Let's read what Jesus says in Matthew 24. Matthew 24 and verse 10 to 14. Matayo 24 ku murongo w'icumi kugeza kuri 14. Matayo 24 ku murongo w'icumi tugeze kuri 14. Niho benshi bizobasitaza, bazojarukana, bazokwankana, kandi hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Maze kuko ubugarariji buzogwira, urukundo rw'abenshi ruzotimba. Ariko wihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. So Jesus is warning that at the end of the age something bad can happen. Yesu yamenyesha abigishwa biwe yuko mu minsi iherezo hari ikintu kibi kizoshika. He's talking about people turning away from faith. Bivuga ko abantu bazota ukwizera, and they will start to betray each other. Batangure gusubiranamwo. And even hate each other. Batangure kwankana. And he says that the reason for that this will happen is that the love of most will grow cold. So there is a threat for you as a follower of Christ. There is a threat. It's a threat for every one of us.
kandi iryo rinde umuntu wese irashobora kumushikira. Jesus is warning us. Yesu yabitumenyesheje hakiri kare. Watch out so your love doesn't grow cold. Mube maso urukundo rwanyu ntiruze rutimbe. Because if your love grows cold, many bad things will happen. Kuko urukundo rumaze gutimba atahaza ibintu byinshi. If your love grows cold, you may start turn away from faith. Igihe urukundo rwawe rutimbye ucuta ibyo kwizera. If your love grows cold, you may start leaving and walking away from the Lord. Igihe urukundo rwawe rutimbye utangura kubaho ubuzima bwo kuba kure y'Imana yawe. And not only that, if your love grows cold, you will start betraying each other. Si ibyo gusa, iyo urukundo rutanguye gutimba muca mutangura gusubiramo no kurwana. You will start saying things about other people that are not true. Utangura kwiyumvira ku bandi ibintu by'ibinyoma bitari byo. When somebody is doing something that you don't understand, igihe umuntu ariko nakora ibyo udatahura, and you're confused, why are we doing this? Kutwekiya kuri ibintu kumbe yuko wacanganyikiwe. You will start to think maybe they are doing something bad towards me. Ushobora uti kumbure bariko bariyumvira ibintu bingirira nabi. Maybe they have something hidden agenda that they want to push on me. Kumbure ari integuro mbi bariko baranegurira. Maybe they want to betray me somehow. Kumbure ari ukuntu bagomba kungirira nabi. And when your love grows cold, you start communicating and speaking to them. Igihe rero urukundo rwagutenguye gutimbana niyo uvugana n'abantu. And in the gap of communication between you and your friends, agatangura kubaho no kutavugana na bagenzi banyu. You will start filling the gap with many bad thoughts. Iyo urukundo rutimbye uca wumva mu mutima ari ibintu byinshi ubuze. And you will betray someone, and someone will betray you. Hanyuma rero utangura rero kujyaruka bagenzi bawe cyangwa natumwe kukujyaruka. Why? Kubera iki? Because your love has grown cold. Ni kubera yuko urukundo rwawe rwatimbye. If we don't have love, everything will crumble. Igihe udafise urukundo rero ibintu byose bica bikoroka. And Jesus says you have to stand firm to the end. Yesu rero arababwira ati muhagarare kugeza ku munsi wa nyuma. What does he mean? Yakomeza gusigura iki? Does it mean stand firm in your belief? Muhagarare neza mu kwizera kwanyu? Does it mean stand firm in what you have said? Muhagarare neza mu byo mwavuze? Does it mean stand firm in your decision, don't move? Does it mean don't listen to other people because you must stand firm and not talk to others? He says stands firm in love. Paul, he says it like this. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Now he's talking to verse chapter 3 Listen carefully, he's talking about what is happening if the love grows cold. And he tags along on Jesus' words when he says this. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera birarira bibona batukana batumvira abavyeyi inashima abanegura ivy'Imana badakunda n'ababo banka kuzura baremenanya batigarura inkazi badakunda ivyiza abaguranyi ibirandamuke abikakisha bakundi bahimara bakabirutisha Imana bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bakana ubushobozi bwako abameze batyo wamabatera ibitugu. So Paul says that what can happen if the love grows cold is this. People will become lovers of themselves. Everything will be about me, myself, and I. This is, I don't care about other people, it is me that I am in the center. I need what I need and I take what I want. And he says that
If the love grows cold, you'll be only a lover of money. Birimo ngo iyo urukundo rutsinze muzoba akunda amahera gusa. Now, it's good to have money. Ni byiza kuba ufise amafaranga. We need money for food and things and shelter. Ukurakeneye amafaranga kugira ngo nk'ibyo ufungura naho uba. But if you put money first and become a lover of money, ariko iyo ushyize amafaranga imbere ukaba umukunzi w'amafaranga, your love will grow cold and your life will be silent and cold. Urukundo rwawe ruzotimba kandi ubuzima bwawe buzoba bubi. Paul warns us and says you will be boastful and proud. Pawulo yavuze ngo rutema abantu bakomeye cyane b'ubwibone. Here I am. Murambona jewe ni jewe ngaha gusa. I am number one. Ni jewe wa mbere. Move away. Abandi bose mwigireyo. Look at all the things that I have achieved. Murabi ibintu nakoze ngene bingana. Boastful, proud. Kwibona, kwishira hejuru. And even abusive and disobedient. N'abantu batumvira n'abagirira n'ababandi. Paul warns us and says, as your love grows cold, you will be ungrateful and even unholy. Pawulo aravuga ngo iyo urukundo rwawe rutsinze uzocuja mu byago uzuba umuntu yanduye utukwera. If the love grows cold, you will be unforgiving. Iyo urukundo rwawe rutsinze ntuzobwitanga n'imbabazi. You will lose your self-control. Ucutakaza ukwigumya canke ukwigenga. You will brutal and lovers of only good things for you. Ugaca abandi bose ubona ko ari abantu bari mugomba ko vyiza byose biza kuri wowe gusa. And he kind of summarizes everything. Atagerageza yo kwegeranya muri ibyo byose. He says you will love pleasures more than God. Ndavuga ngo muzokunda ibahimana gusumba Imana. And you will having a form of godliness but denying its power. Ucugira ishusho mwubaha Imana ariko ukahakana ubushobozi bwayo. The Swedish translation says this. Muri Bibiliya y'Igiswede havuga ngo you will be godliness like a mask like this on your face. Uzomera nk'umuntu afise ikintu yambitse mu maso cyerekana ko umenga ni Imana. But you will not know the power of the Lord. Ariko ntumenye ubushobozi bw'Imana. You will wear being a follower of Christ like something that is covering you. Uzofite ibintu wambaye nk'igukingira cyerekana ko umenga uri umukristo. But underneath is nothing different. Ariko mu buzima bwawe bitandukanye gose n'icyo wiyambitse. What do we need? Mega none dukeneye iki? More love. Dukeneye urukundo ko rugwira. More love from God himself. Dukeneye urukundo rwinshi ruva ku Mana. To be poured into our hearts and to be transported to each other. Kugira ngo bwuzure mu mitima yacu hama duhinduke turushikirize n'abandi. So how do we get that love inside our hearts? Mbega tworonka gute urukundo rw'Imana mu mitima yacu? Because I have to confess this. Uko mbwirizwa kwatura ibi. Sometimes I think a lot about myself. Kenshi na kenshi ndiyumvira cyane ibindaba. I like money. Ndakunda amahera. And sometimes I'm very boastful and pride. I want to say I did a good thing. I have disobedience to my parents sometimes. I'm not proud. I'm not proud about that. But I realize that the things that Jesus and Paul is warning about, they have some place inside my heart. And I know that I need more love from God. What is the cure? What is the medicine? Romans 5:5. Here Paul writes what the prescription, the medicine for more love in our hearts is. Romans 5:5. Abaroma 5 ku murongo wa 5. Uko kwizigira nigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu namwe mu yera twahawe.
God's love is poured into our hearts. Urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu. How? Rwasutsweyo gute? Through the Holy Spirit. Rwasutswe mu mitima yacu ruciye muri Mpwemu Yera. As a follower of Jesus, you are called to be a loving person. Nk'umuntu rero akurikira Kristo ukwiye kuba umuntu afise urukundo. And if you are a leader like these people here, nk'abantu bose bari hano bicara muri tribune, we are called to an even higher standard. twahamagariwe kubaho ubuzima bwo hejuru. If you are a choir leader, iyo uri umurongozi, if you're a pastor, uri umupastori, or leading something in the church, cyangwa igikorwa cyose urongoye mu ishengero, you are called to a high standard of love. twahamagariwe kugira urukundo ruri hejuru. But the only way to manage is to be filled by the Holy Spirit. ariko uburyo bwonyene bwo kuronga ubwo rukundo ni kuronga ubushobozi bwa Mpwemu Yera. So the clearest sign of a good spiritual leader, do you know what it is? Mbega murazi ikimenyetso cyerekana umurongozi mwiza? They are filled with love. N'abantu buzuye urukundo. The more of the Holy Spirit you receive, the more love you should be able to give out. Uko wuzura Mpwemu Yera niko n'urukundo rukuzura ukacuberekana no ku bandi. The more you speak in tongues, the more love should fill you and you should be able to give out. Uko wuzuzwa Mpwemu Yera ukavugishwa mu ndimi niko n'urukundo rukuzura ukacuberekana no ku The bandi. more you are filled with the Word of God and God Himself, you should be filled with more love. Uko wuzura mu ijambo ry'Imana ukuzura Imana muri wewe n'urukundo rwayo ushakuzura. The greater the leader you are, you should be able to show even more love. Mwebwe rero abarongozi mwabwirizwa kuba mwuzuye no kwerekana urukundo rwinshi. The more influence you have, you should have more love. Uko umurongozi rwo hejuru nukweza kwerekana urukundo rwinshi. But we need to receive the Holy Spirit. Ariko tuanza kuronka Mpwemu Yera. Now I come from Philadelphia Church in Stockholm, Sweden. Jemvaria muri Sweden mu ishuri rya Philadelphia, Stockholm. And from Stockholm, Sweden, all of the missionaries almost here in Burundi came from Pentecostal movement. Mva mu ishengero abamisiyoneri benshi bavuyemo baza ngaha mu Burundi. And they were driven by the love that was poured into them by the Holy Spirit. Kandi basunitswe n'urukundo rwava kuri Mpwemu Yera. In the beginning of 1900, mu ntango y'igihumbi kimwe n'amajana cyenda, our founding pastor, David Petrus, had an experience. uwatwara mu ishengero ryacu yitwa Levi Petrus yaronse ubushobozi bukomeye mu bya Mpwemu Yera. And that experience changed his whole life. Kuzura Mpwemu Yera byamuhe guhindura ubuzima bwiwe bwose. And in Sweden, the church grew from just a handful of people ishengero ryayo muri Sweden ryuzuramo abantu to many, many thousands. biba ibihumbi n'ibihumbi. And impacted the whole country. Igihugu cyose kirashikirwa. And sent missionaries all over the world. Baca barungika abamisiyoneri mu isi yose. Because of what God did. Kubw'iciyobwa Imana yari yakoze mu mitima yabo. Only here in 8 countries in Eastern Africa, ngaha mu bihugu 8 byo muri Afurika yo mu buseruko, there are 23 million Pentecostals. hariho 23. hariho ahantu amashami 23 batanguje hari. As a fruit of what happened that. Kandi ibyo byose ni inkurikizi zimwe Mpwemu yasutswe. If you go to Brazil, to South America, mugiye hariya muri Amerika y'Epfo mu gihugu cya Brazil, there are over 20 million people that are Pentecostals there believing in Christ. dufite abakristo bashika ibihumbi miliyoni 20 bizera. Because of something that happened that day. kubera ko bikurikiranye n'ubushobozi bwa Mpwemu bwamanutse icyo gihe. And it started wave after wave of what God was doing. abantu rero baca bara ibikorwa byose by'Imana bikora ikurikije kuzuzwa Mpwemu Yera. Levi Petrus was only one man. Levi Petrus yari umuntu umwe, but he longed for the presence of the Lord. ariko yararondeye cyane kuzura Imana. And for the Holy Spirit to fill him. kugira ngo Mpwemu Yera mwuzure. And he was asking, Lord, please take me closer. ariko ati ewe Yesu nyigiriza hafi yawe, nyigeza hafi. I want to experience your power. ndagomba kubona ubushobozi bwawe. And as he was praying, the Lord came to him. uko ariko arasenga rero Imana ikirazira mwumvira mwitaba. And this is his story. You can read here. iyo niyo nkuru rero yiwe.
yanditse avuga ngo igihe kimwe mu gatondo keza k'igihe cy'impeshi mu mwaka w'1992 naragize umubatirizo wa mpwemu yera njamvuga mu ndimi, ariko imbere yaho sinari nzi na gato ibyo bintu. Nari umukristo, narifuza Imana cyane kandi nasenga nsaba kurushiriza kwibonera ubugenzi cyangwa ubucuti bwayo. Ariko igihe mpwemu yamanuka ko ubushobozi bwiwe bukanyuzuramwo nkarira, natangiye gushima Imana kandi ntangura kuvuga mu ndimi. Sinatahura neza ico kintu ico arico nariko ndacamwo, kandi ubumenyi nari mfise ku vyerekeye isezerano risha muri ico gisata cyangwa mu ijambo ry'Imana bwari buke cane, ku buryo imyaka myinshi yagiye ntagira iciyumviro c'uko nari mfise ubumenyi cyangwa uburambi kanaka nari nagize. Izo ni rero Petrus yavyanditse. So Levi, he was asking for the presence of the Lord. Yariko arasenga asaba kugenderwa n'Imana. And as he was praying, Holy Spirit, please fill me. Abati ewe mpwemu yera ndasavye nunyuzure. Something dramatic happened for him. Hama rero hacahaza ubushobozi budasanzwe muri we. The Holy Spirit fell and its power came through him. Mpwemu yera acahaza ubushobozi bumanuka muri we. And he was crying and praising the Lord and speaking in tongues. Atangura rero kurira ariko aravuga mu ndimi zitamenyekana. And at this time, people have not experienced the Holy Spirit in this way for many, many years. Kandi muri ico gihe yaheze imyaka myinshi mpwemu ataza ku bantu muri ubwo buryo. So he didn't have words for what he was experiencing. Ubwiwe ntiyatahura ivyo ariko aracamwo. But you know, some miles from there in America, ariko ngaho hari abantu bavuye muri Amerika, the same thing happened in Los Angeles. nabo ubwabo bashitsweko n'ubushobozi bw'Imana bwo batamenyereye muri Los Angeles. And this is the testimony of one of the men, Frank, who was there. Iyi rero ni ntahe imwe y'uwitwa Frank yari Los Angeles igihe mpwemu yari yamanuka. Yavuze ngo Imana yasutse mpwemu wayo kuri twebwe mu buryo bwarenze inzitiro cyangwa karindi kose zari hagati y'abantu. Ntitwari tukija mu by'amoko, ivyiyumviro by'abantu canke ivyiyumviro byacu. Twari umwe muri Kristo, kandi umutima wacu wari wuzuye urukundo rwinshi ku bantu bose. Ntitwiyumvira ibyacu canke inyungu zacu bwite, twari dutwarwa n'icyifuzo kimwe gusa, kugira ngo n'abandi nabo bashobore gusangira umugisha Imana yari yaraduteguriye. Ivyo vyanditse uwitwa Frank Batman. So what happened to Levi and Frank? Ibi ni vyamushikiye uyu mugabo witwa Frank ari muri Los Angeles. They experienced that God poured out His Holy Spirit. Nawe yabonye ubushobozi bwa mpwemu bumuzako. And Frank Bartman says it broke down every wall between people. Ubwo bushobozi buca bukuraho ibihome byari hagati y'abantu. There were no longer a separation between class and race. Ntabari bigibaki itandukaniro hagati y'abatunzi n'abakene. Nobody cared from what background you came in society. Ntawiyumvira ngo izafisira nk'icamaze mu kibano. They were one in Christ. Bari umwe muri Kristo. Do you believe that God cares if you're from Kiremba or Bujumbura? Do you think that God cares if you are from Kiremba or Bujumbura? Mbega mwibaza yuko Imana yitwaretse cyane kuri w'Ikiremba cyangwa kuri w'Ibujumbura? Is it important for God that you are from Ruyigi or Marambya? Muziko mwibaza ko Imana yitwaretse cyane kuva mu Ruyigi cyangwa kuva mu Marambya? Does God care if you're from Sweden, Finland or Tanzania? Mwibaza ko Imana yitwaretse cyane kuva muri Sweden, muri Finland cyangwa Tanzania? He doesn't. Imana ntibyitayeho cyane. Because we are united as one. Kuko twese tugize umubiri umwe turi umwe. Through the love of Christ that is poured into our hearts through the Holy Spirit. Biciye mu rukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu ku bwa mpwemu yera. If you're looking to your neighbor and you're a bit envious about what they have. Iyo uravye mugenzi wawe ukumvugize nk'akazigo kubera ibyo afise. Oh, he has such good clothes. Urabona rya muntu ngene yambaye neza. And look at her bandana on her head. Murabe ngene umutwe wiwe yashizemo agatambara keza. I wish I had that one. Narimwe gufita nande kajya ka. And look at their cows. Ukaraba inka ziwe afise. They're much better than my cows.
They're much better than my cows. ari ukavuga nane urukoronka nziza nkaziza nkafise And I don't even have any cows. jewe nanga nimwe mfise. And you can be envious and you can start to think bad thoughts. ugatangura kwiyumvira ivyiyumviro bibi kuko hari ivyo afise nawe udafise. And we try to separate each other. ivyo rero ugaca gutandukanya na mugenzi wawe. Someone looks very spiritual. umukabona ngo urya muntu yuzuye impwemu cane. I'm not that spiritual. jewe sinuzuye impwemu. Oh, look at him preach. He's such a good preacher. raba gere ko yigisha neza. I cannot preach like that. sinoshobora kwigisha nk'urya. And we start to separate. tugatangura gushiraho ibihome bidutandukanya kuri ivyo umuntu ashoboye neza. Or we can look to another church. We can look to another church. ukaraba ku bindi shengero. Look at all the things that they have and we don't. raba bijya bintu bafise natwe tudafise. And we start to separate. ivyo vyose bigatangura kudutandukanya. But the Holy Spirit and the love of God ariko muhemu yera n'urukundo rw'Imana will fill us and we can be as one. iyo bitwuzuye tuja tuba umwe. Do you want to be filled with the Holy Spirit? murifuza kuzura muhemu yera? Do you want to have more love in your life? murifuza kugira urukundo rushitse rugwiriye mu mitima yanyu? I do. nanje ndavyifuza. Every day I turn to the Lord iminsi yose ndiko nasenga mbaza Imana and I ask Him, please Lord, fill me once again. ndavuga nti Imana subira unyuzuze urukundo kugira kandi. Because I know what I'm thinking. kuko ndazi yuko ivyiyumviro vyanje I know what is happening inside of me. nibimbamwo muri jewe. And I need the Holy Spirit every day to fill me afresh. ndakeneye ko muhemu yera nyuzura kugira ngo ahindure ivyo muri jewe. With the power and the love from Him. anyuzuze ubushobozi buvuye mu ijuru ameze urukundo. Because I am called to love. kuko twahamagariwe gukunda. I'm called to serve. nahamagariwe gukorera abandi. I'm called to live a life that is not about me but about others. nahamagariwe kugira ubuzima atari ubwanje ariko ubuzima bukorera abandi. I can only do it by the power of the Holy Spirit. ivyo rero ushobora kubikora gusa kubw'ubushobozi bwa muhemu yera. And I have to be able to live in forgiveness. hama kandi bica bituma mbaho mfise ukuharira muri jewe. Now, this is what the Holy Spirit also does. ibi nivyo rero muhemu yera nawe akora. He makes us to live in forgiveness. aca atuma tubaho ubuzima buharira butanga imbabazi. Let's turn to Luke 7. reka dusome Luka igice c'indwi. ubutumwa bwiza bwa Luka igice c'indwi Chapter 7, verse 44. ku murongo wa 44. Luka igice c'indwi ku murongo wa 44. ahindukiriye wa mugore abwira Simoni aturabona uyu mugore ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koga ibirenge, ariko uyu anonyangirije amosozi ku birenge abihanaguza umushatsi wiwe. ntiwasomye, ariko uyu uhereye aho ninjiriye yasizeho kunsomagura ibirenge. ntiwasutse amavuta ku mutwe, ariko uyu ansize amavuta atamirana ku birenge. iki nico gitumye nkubwira yuko ahariwe bya byaha byiwe byinshi, kuko yagize urukundo rwinshi. ariko uhariwe bike agira urukundo ruke. abwira wa mugore aturahariwe ibyaha byawe. maze abasangira nawe batangura kwibaza bati yo ninde ko aharira n'ibyaha. abwira wa mugore ati ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Have you had any sins forgiven in your life? mbega mwarumvise umunezero wo guharirwa mu buzima bwanyu? I have. narumvise umunezero mwinshi yanaharirwa. Sometimes I think I'm doing all right. rimwe rimwe aho dukora ibintu bibi canke vyiza, And I have to remind myself that God has forgiven many sins in my life. mwibukane n'ukuri Imana yampariye ibyaha byinshi. If I should take a pen and a piece of paper iyo nafatika mu n'urupapuro nkandika and start making a list of all the things that God has forgiven me, ngatangura kwandika ibyaha byose Imana yambabariye, I could write for a long time. novyandika umwanya muremure. I have hurt people. nagiriye nabi abantu, I have not always obeyed the word of God.
sinigeze numvira ijambo ry'Imana. I have thought more about myself than others. Naguze niyumvira ibyanje gusumbya abandi. I am thinking bad thoughts sometimes. Rimwe nkiyumvira bibi ku bantu. I'm even doing bad things sometimes. Ngakora ibintu bitari byiza bimwe. I am not as loving as I want to be. Simbe umuntu mwiza kuko ndagomba kuba. There are many people that I don't like at all. Abantu benshi ntakunda na gatoya. Oh, I wish he would just move away from my block. Ndagomba uyu muntu yakamba imbere akambira mu byo Oh, she is such a pain, that woman. I don't like her at all. Ndagomba ujya mugore n'umugore mubi sinamukunda. I have to go to God and say, forgive me. Ndanda kumana ni Imana mbabarira. Fill me once again with your Holy Spirit and fill me with love. Subira mwamu nyuzuze muhemu yera nyuzuze urukundo rwawe. And every time I start to be proud and boast of myself being a good Christian, nkiyumvira ko numengo ndi umukristo mwiza cyane nkiyemera. you know, we Pentecostals, we are very good. Ni twebwe apandekote turabantu beza cyane. Yes. You know, in heaven, when we come to heaven, murabizi igihe tuzoja mu ijuru, saying Peter, he will come with us. You know, when we come to heaven, an angel will go with us. And we come to heaven, and then an angel would greet us and say, come please. And you will walk past different rooms. And they will say, oh, where are the Methodists? Oh, where are the Baptists? And the Anglicans. There's even a room for the Catholics. And then it says, now we have to be very silent. We are passing by the Pentecostal room. And they think they are the only ones here. Or they don't understand. So, even as a Pentecostal, I have to realize I'm not always in the right, always. I have to realize that I have to be humble. Because I have been forgiven for many things and I need to forgive others. So we can live in this love through the power of the Holy Spirit. Let us go to Colossians. Colossians chapter 3. Verse 12 to 14. 12 to 14. This is a text. Nuko rero nkuko bibereye abatoranyijwe n'Imana abera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana, mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize icapfa n'ubundi, nkuko umwami wacu yabahariye namwe abariko muharirana. Kigeretse kuri ivyo byose mwambara urukundo niko mugozi uzana gutungana. So it's writing about the life of a Christian. Ngaha batubwiramwo ivy'ubuzima bw'ubukristo. And it says that you can put clothes on that is from God. Ngo mwambare umwambaro uva ku Mana. It says put compassion on. Mwambare ubugwaneza. You have to have compassion with people. Ukagirira abandi ikigongwe. When you see someone in need, you don't just walk by, you get moved and you help them. Iyo ubonye umuntu ari mu nkenerwa kanaka ukagerageza kumufasha. It says clothe yourself in kindness. Kandi mwambare ineza. It means that you should be kind to people even when they are not kind to you. Ukuvuga ngo abantu bagirire neza nawe batokugirira neza. You can choose to be kind even if someone is not kind to you. Nawe umuntu batokugirira neza we ukamwereka ineza. He keeps on saying you can clothe yourself in humility. Ati kandi mwambare ukwicisha bugufi. Now this is hard for a preacher. Because that means you don't always have to be in the middle, in the center.
you can put others first. abandi ukabashira imbere. And when you do something that is a mistake, you can acknowledge that. Igihe rero wakoze ikintu kitari cyiza ukwiye kubimenya ukabisaba ko imbabazi. Ask for forgiveness. Ugasaba imbabazi. You can listen more when you speak. Urazi yuko ukumviriza cyane gusumba uko uvuga. It says that you can clothe yourself in gentleness. Kandi mukambara no gutekereza. You will not use power and leverage to push people down, but you will lift them up. Ntukoreshe ubushobozi bwawe gusubiza abandi hasi ahubwo baduze. Clothe yourself in patience. Ukambara kandi no kwihangana. You have to be slow to anger. Hanyuma rero ukagerageza kudashavura n'ingoga. And when people fail you time after time, you give them a new opportunity. Igihe rero abantu bakoze bitari byo ukabihanganira ukabahinduza cyangwa ubundi buryo bwo kugaruka no gukora neza. Even if you are right, you will still give them patience. Naho muri mukuri ukabihanganira. You will keep on loving and not take revenge. Ukagerageza kubakunda ariko ntubihore. And he says, do it like this. Bear with each other and forgive one another. So we have to forgive one another and bear with each other. But at the end, what does the word say? All over all these things, over these virtues, kuri byose mwambaye put on love, mwongere ko mwambare urukundo, which binds everything together. ari uwo mugozi ufataniriza byose hamwe. If you try to be compassionate and kind without love, you will not succeed. Naho kugerageza kugira ikigongwe n'ineza atari urukundo ntuzobishobora. To practice humility and gentleness without love is impossible. Ntushobora kuba wicisha bugufiya utagira urukundo. And to be patient without love is also impossible. No kwihangana atari urukundo ntibishoboka. It's like you have a dress. Ningiyo ufise impuzu wambara. We have some dresses in Sweden that are all tied together by just the belt. Hari impuzu twambara muri Sweden ifatwe n'umukaba. So some women they wear them. Iyo rero bambaye izo mpuzu. But if the belt will fall off, igihe umukaba ukorotse, the whole dress will come loose. Impuzu zose zibavako. And this will not be a good thing. Zero ntibusa neza impuzu zibavako asagana ubwambure. You have to have the belt around the dress in order for it to stay in place. Utegerezwa kwambara za ukambaza umukaba kugira ngo impuzu igufate neza igume. And what is that belt? Mbega uwo mugozi n'uyuhe? Urukundo. Urukundo. Uwo mugozi n'uwuhe? N'urukundo. Can you please say it? 1, 2, 3. Mwoshobora kusubiramo urukundo. Louder. Uvuge gose. Una cosa c'è. So we have to realize all these things, because we can try, but if we have no love, it will not work. But how do we get the love? Through the Holy Spirit. Twogerageza gukora ibikorwa byiza ariko nibikunda tudafise urukundo. Gora mu rukundo gute nuko twuzura mpemu yera. And we have to be careful, because I said at the beginning that love can grow cold. Ariko kandi ngo musubire mu bimenye neza ko Yesu yavuze ngo urukundo rwa benshi ruzotimba. Paul, he writes to the Ephesian church. Paulo yandikishe ryo muri Efeso in chapter 1 and verse 15 and 16. Mu gice ca mbere ku murongo wa 15 na 16 Abanyefeso igice ca mbere 13 bavuga ngo nico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda bera bose nahengeshanya kubashimira Imana mbahoza mu kanwa uko nsenze. Now theologians and scholars, they tell me that this is written about 60 years after Jesus died. So 60 years after Jesus is died, and Paul writes this letter to the Ephesian church. 60. And it could be a letter to us in Kiremba or in Stockholm. It says, I have heard about your love
for all God's people. narumvise urukundo mukunda bera bose. So he's impressed by the love that the church has for all God's people. Yari yanejejwe cyane n'urukundo ishengero rifite abantu bose. And he's so happy about this. Yarabinezerewe gose. But then 30 years later, ariko waheze imyaka 30, another letter comes to the church of Ephesus. acandikira indi kete yandikiye abanyefeso. And we find this letter in Revelation. Iyo kete tukibona mu byahishuriwe Yohana. And this is a prophecy from Jesus. Ariyo n'amajambo Yesu yahishuye kubwira ishengero ryo muri Efeso. Igice The Revelations chapter 2, ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 verse 2 to 5. umurongo wa 2 ku murongo wa 5. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 ku murongo wa 2, ngo ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe no kwihangana, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, usanga ni abanyabinyoma, kandi ugira ukwihangana, wirengagije ibyo ubwirwa ku izina ryanje ntibacobogora. Ariko mfise ico nkugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukuri kuba byiza nk'ibya mbere. Nutagira utyo, nzoza kuri wewe nkure igitereko ku gitara cawe ahantu haco shiti wihanye. So it says there are many good things that the church is still doing. Iri shengero ryeshimiwe byinshi byiza bakora. But there is one thing that Jesus is holding against the church. Ariko hari ikintu kimwe Imana yabonye kitameze kuri iryo shengero. You have forsaken the love you had at first. Ati waretse urukundo rwawe rwa mbere. You used to love all God's people and all the people. Wahora ukunda abantu bose b'Imana, but you have forsaken the love. Ariko urukundo wararuretse. Have we forsaken the love? Warahevye urukundo rwawe rwa mbere. What would Jesus write to the church in Sweden? Mbega uno munsi Yesu yokwandikira ishengero ryo muri Sweden? What would he write to the church in Burundi? Mbega Yesu kwandikira iki ishengero ryo mu Burundi? What would he write to you? Mbega Yesu yokwandikira iki wewe? Maybe you had a passion in your life. Kumbura ufise kwihangana mu buzima bwawe. You said, Jesus, here I am, send me. You said, Jesus said, yes, Jesus, here I am. Babutego Yesu ndi hano. I am yours. Nduwawe. I love you. Ndagukunda. Holy Spirit, fill me. Mwemu yera nyuzura. But something has grown cold in your life. Ariko hari ikintu wahevye catitutse mu buzima bwawe. God has this against me and you. Hari ico Imana imbona ko kibi kandi nawe kubona ko. Don't let your love grow cold. Ntureke urukundo rwawe ngo rutinde. What should we do? Mbega twokora iki? We should invite the Holy Spirit Dukwiye guha kaze muhemu yera to fill us with love again. kugira ngo twuzuze ubugira kandi urukundo. I think I'm going to close here now. Ngiye kurangiriza hano. But before I close, I want to do something what we do in our church at home in Sweden. Ariko imbere ko ndangiza ngomba muri ikintu dukora hari iwacu muri Sweden. And it's maybe not the Burundian way. Kumbure sizo mumenyereye ngaha mu Burundi. It's a Swedish way. N'uburyo tubikora hari muri Sweden. But I believe God can work also in a Swedish way. Ariko ndibaza ko n'Imana ishobora gukora muri ubwo buryo dukora muri Sweden. What do you think? Nibaza ko ari iki? Maybe. Nibaza ko ari iki? So what we do in our church is this. Hariya icyo kuko dukora hari muri Sweden hari iwacu. Every service we invite the Holy Spirit to speak. Igihe cyose tugize amiga duhakaze mu mweme ngo tunishavuze. And I believe that the Holy Spirit can speak to you. Kandi nzira yuko muhemu yera afite akobariye. And if you want to receive more love and power in your life, ugomba kuronka urukundo rwinshi n'ubushobozi mu buzima bwawe, you can receive exactly where you are right now. uwo muhemu yokwereka neza aho kuhagaze ukomeze no munsi. So we should just sit where we are. Mwicara aho muri. And I would ask for you to just open your hands wugurura ibiganza byawe as a sign that you want to receive. nk'ikimenyetso cyo kwifuza ko Imana y'icyo yoguha. If you want to receive a gift, you open your hands. Murazi ugomba kwakira Imana guhaye wugurura ibiganza.
And sometimes there are so many people around us, hari abantu benshi tubaye uko babayeho cyangwa babaye hafi yacu so we get distracted. We get distracted. bashobora kudusamaza. So to just block that out, maybe we can just close our eyes. ugara amaso rero ugurura ibiganza. So you close your eyes and open your hands. ugara amaso utegura ibiganza. We will ask the Holy Spirit to come. kugira ngo dusabe mpemu yera amanuke. And then we will wait for just a few minutes. umuntu wese asenge mu mutima iminota mikeya. And I believe if you ask for the Holy Spirit, ndazi ko nibavuga uti mpemu yera, He will fill you with love once more. arasubira kuzuze urukundo rw'Imana. He can fill you with power and love. ashobora kukuzuza ubushobozi akakuzuza urukundo. Let's open our hands and close our eyes. reka rero twugare amaso umuntu wese agurura ikiganza. Let me pray as we have prayed for many thousand years. hanyuma dusenge. Come, Holy Spirit. mpemu yera uhaye ikaze. We welcome your work, Holy Spirit, turaguhaye ikaze mpemu yera. and we wait for your power and love to fill us. kandi turaguha ubushobozi bwawe butwuzura urukundo. Come, Holy Spirit. mpemu yera turaguhaye ikaze. Hallelujah. Now, for some people, when the Holy Spirit comes, abantu mwemere ko araza kuri bo. it's emotional. birumvikana biraboneka. It's almost like you have a bottle and the cap comes off. You have a bottle and just the cap goes off. nk'uko ari nk'amazi yugurutse. And this is one way the Holy Spirit works. ibyo ni inzira imwe ingene mpemu yera akora. You can also feel the sense that you are filled with the presence of the Lord in your heart. ushobora kumva ko imana yakugendeye mu mutima wawe. So we pray, Holy Spirit, continue to do your work. komeze kumugurura umutima. And for some of you, kuri bamwe muri mwebwe it's not an emotional experience. mwumva ko ari mpemu y'ukuri atari ibishobisho. It's just a sense that God is showing His love towards you. biraboneka ko imana iri kukwereka urukundo muri wewe. And I just feel prompted to say in a prophetic manner, I think it's a prophetic word, arawumva haje ijambo ry'ubuhanuzi muri wewe. that God wants to remind you that you are loved by Him. ko imana igomba kutwibutsa ko dukwiye urukundo ruva kuri yo. And His love is covering everything in your life. kandi urukundo rukuzura ibintu byose mu buzima bwawe. So right now the Holy Spirit is filling you with the sense of you are a child of God. mpemu yera ikuzure ikwemeze ko uri umwana w'imana. A loved daughter, urukundo rwayo. and a loved son. urukundo kumva ko uri umwana wayo, ko uri umugore kandi uri umukobwa wayo. Now let's pray that the Holy Spirit will fill you with His love. reka dusenge kugira ngo mpemu yera kuzuza urwo rukundo. Where you are, open your hands, and if you still want to do it, you can close your eyes and we pray. reka dusenge imana, ugure amaso, unamike amaso, ugure bya biganza dusenge. Holy Spirit, pour out your love over us. mpemu yera dusukemo urukundo. Pour out your love over your people. suka urukundo mu mitima y'abantu bawe. Pour your love over your people. suka urukundo mu mitima y'abantu bawe. We acknowledge that you have forgiven us. turizera ko waduhariye. Pour your love. suka urukundo rwawe.
some things can happen when we do this with people. iyo dukomeje gusenga gutya mwemwe yateza kugisha dukoreye. So if somebody is having something happen, you can just calm them down because God is a God of order. Imana y'urukundo kandi Imana y'urutonde, mutekane mwemwe n'urutonde. I believe that the Lord is working right now Ndizera ko Imana iriko irakorera n'ubu muri twebwe through His Holy Spirit. ikorera muri muhemu wayo. So I would encourage you Nagomba kubatera intege during this day and this week, iyi minsi iri yinga rikurikira. when you're at your house or at your home, Uri muhiri wawe open your hands and pray. ukomeze gusenga, Holy Spirit, come imuhemu yera yuzura, and let the Lord fill you up. yuzuze na rukundo rwawe. He will fill you with love. Azokuzuza urukundo. Lord, I pray for the people here right now. Ngomba gusenga rero umuntu wese ari hano. I pray that you will continue to fill them with your Holy Spirit Mwami ukomeze kuzuza abantu bawe muri muhemu yera and fill them with your love. kandi ubuzuze urukundo rwawe. And Holy Spirit, please guide our hearts to become a loving people. Kandi muhemu yera ude ko abantu buzuye urukundo. In Jesus' name I pray. Mu izina rya Yesu niho dusavye. And everyone said, Umwe wese yovuga ati Amen. amen. Amen.